azaba mukuru azamwita umwana w'isumba byose azaba mukuru azamwita umwana w'isumba byose Amabo, boa,
ajya ku musozi wa Elayono gusenga Imana. Abwira abigisha ati nimusenge kugira nimujye umushamabi. Yarasohotse ajya ku musozi wa Elayono gusenga Imana. Abwira abigisha ati nimusenge kugira nimujye umushamabi. aho
abo bazoca bicuza ihano umwanya ukiriho. Rebeka we sabwe mugenzi. mbega Timoteyo umwe yahora asenga cyane yagiye he? Mugenzi wanje simenya kuko nagiye umubanyi wanje Rakiri nazindutse ndamurondera namukenye. ngo si bimwe bavuga yuko abizeye bazojyanwa mu ijuru rishize, noneho karabaye urago yo yo none tugira nte muri iyi si y'umwiza? Ijambo ry'Imana ryaravuga ntiziba amatwi ngo nzokwihana n'ejo. ashinga nawe aha nabumvise kera nabatangariye cyane, none muracyakurikize ko duhaye duhanirwa ibyo twakoze bibi, kandi baca umugani mu kirundi ngo intahaga irandura. Ese icyo mpa uyu munsi nawe ukabwira Yesu bigishoboka kuko hazoza ibihe bigoye ubazoba bamaze kwihana kandi intambara zizizobaho umwanya n'uyu wo kwihana. Kuko hazoza ibihe bigoye ubazoba bamaze kwihana kandi intambara zizizobaho umwanya n'uyu wo kwihana. Igihuzu cyari gikingiriye ahera cyane itanamukamo kubiri isira tigita. Igihuzu cyari gikingiriye ahera cyane itanamukamo kubiri isira tigita. Ibyo byabaye ubwira ntukire ibyaha byacu byose, nawe mugenzi ntumenye ko Yesu ari umucunguzi wacu. Ibyo byabaye ubwira ntukire ibyaha
wacu ibyo byabaye kugira dukire ibyaha byacu byose nawe mugenzi tumenye ko Yesu ari umucunguzi wacu kuko umwana w'umuntu azohabaza azananye n'akanguka kamarayika kuko umwana w'umuntu azohabaza azananye n'akanguka kamarayika azomeza akagerera umuntu wese ibikwiranye ibyo yakoze akiri mu isi nibo bazomeza akagerera umuntu wese ibikwiranye ibyo yakoze akiri mu isi imbabazi imbabazi zikoshira ubuzima imbabazi imbabazi zikoshira ubuzima buzohora niho hazobukwigaya abantu bazokwicuza niho hazobukwigaya abantu bazokwicuza iyo menya kuko hasigaye igihe gito cyane kandi ugiraze azana duteba kuko hasigaye igihe gito cyane kandi ugiraze azana duteba ariko uwamwayiteguye icyaraniwe rikamajyama kuko azasanganira umukwe ariko uwamwayiteguye icyaraniwe rikamajyama kuko azasanganira umukwe imbabazi imbabazi zikoshira ubuzima buzohora imbabazi imbabazi zikoshira ubuzima buzohora niho hazobukwigaya abantu bazokwicuza niho hazobukwigaya abantu bazokwicuza iyo menya
tuzokwi zira ubwami nimubabuze ukubami kw'Imana nimubabuze ukubami kw'Imana ubwami bw'Imana
N'ubwami buzotera ubundi bwami, amava no kunyiganyiga kw'isi bizobaho henshi, ariko ibyo byose ni itanguriro ryo kuramurwa. Agashitsa kwihereza uwo niwe azokira
yagira duke mw'ijuru yamwe y'abigishwa biwe ati nimugende mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Yesu umwami wacu aho yagira duke mw'ijuru yabwiye abigishwa biwe ati nimugende mu bihugu byose mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. uwizera akabatizwa azakizwa utizera agatsindwa n'urubanza kandi ibimenyetso bizokama biboneka kubi zera n'ibi Batasenga abadayimoni kw'izina ryanjye batoranyika ibiganza ku barwaye bakire. Batasenga abadayimoni kw'izina ryanjye batoranyika ibiganza ku barwaye bakire. Iki gihe ijambo Imana riri mu gukwira hose ibisigaye bene data. Ibyo dukwiye kwama twiteguye Yesu umwami agarutse asange tumwiteze. Iki gihe ijambo Imana riri mu gukwira hose igisigaye bene data. Iki dukwiye kwama twiteguye Yesu umwami agarutse asange tumwiteze. uwizera akabatizwa azakizwa utizera azatsindwa n'urubanza kandi ibimenyetso bizokwama biboneka kubi zera n'ibi Batasenga abadayimoni kw'izina ryanjye batoranyika ibiganza ku barwaye bakire. Batasenga abadayimoni kw'izina ryanjye batoranyika